Ushitsa twakwakiye muri iki kibanza nizere ko uguwe neza kuba ufata kino kije twakuteguriye. Ego sinagaye nashimye ikibanza mwamaye. Ego kandi mwakuze. Ego urakoze nawe kwishimira. Hanyuma sinzi ko nabashaka kubaza ibintu bigoye canke ziba nande yaje nabi ariko turumva babona kuwa mbere ngo kuwa kabiri kuwa gatatu ni ibintu baba ariko baraharuka nyine. None imisi nta kuntu bayita udafatiye ibyo biharuro tuvuga ngo kuwa mbere nka rimwe cyangwa kuwa kabiri nka kabiri nta kundi baba barabivuga kugira ngo twumve ko ikirundi kiba gitunze ibintu byinshi. Ego aho hambere iyo urenganye sogokuru canke nyokuru utamuramukije agira ati ujya mu ngo cyangwa ujya mu mukobwa wa naka ntiyaretswe. None reka nanje banze niramukirizaho kwa Mutama mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Ego nizere ko mumerewe neza. Nabagwaye. Ego hanyuma kuvyo mwari mumbajije ego kuno munsi uri hejuru nkuko bakunze kubivuga Abarundi ariko iminsi yose yamiri hejuru nta munsi uzosubira ndetse n'ivyiza canke ibikorwa bigenda biribonekeza ku munsi bikaza vyerekana ivyasumbije ibindi. None nkuko mubibajije aho hambere turumva muri kino gihe indwi igizwe n'iminsi indwi nyene akaba kuwa mbere gushika kuwo bise kuw'Imana abemera Imana ariko aho hambere suko byari bimeze. Aho hambere iminsi canke ikimwita indwi aho hambere cyambere nambere bacita uruhusha rwari rugizwe n'iminsi 5 gusa. Abarundi baho hambere batarategwa n'umuzo w'abakoloni abazungu bari bafise iminsi 5 gusa ariko abakoloni bamaze kuza kigisha ibyo bise ijambo ry'Imana bemeza yuko ngene Imana yagira rema abantu bavuze yuko iminsi itegerezwa kuba indwi. Ariko abarundi baho hambere nabivuze yari iminsi 5 bemera. Umunsi wa mbere babita ndembero canke ndembero iravana n'ingene watuye nkuko dusanzwe tubivuga. Hanyuma umunsi wa kabiri wawita bineho, umunsi wa gatatu bakita kagoro. Hanyuma uwa kane wari nyabirungu hama n'umunsi wa gatanu wa nyuma bita umwero. Umunsi w'umwero. Ndiko ndumva umwero umunsi wa gatanu. None sinzi ko nko umunsi wa mbere ibikorwa vyakuwe nko kuwa mbere cyangwa ku munsi wa kabiri witwa kagoro canke watubwiye witwa ntuze witwa nyamweru canke w'umweru bo twumvise bavuga ngo nyabirungu ibikorwa baba bakoramwo ziba bihari canke akazi kakorwa imisi yose konyene nta bikorwa vyabigize umunsi bihari. Ego kuri iyo minsi rero tugenda turumva kuva ku munsi wa ndembero gushika ku w'umweru. Icambere na mbere nuko kuva kuri uwo munsi wa mbere gushika ku wa kane yari iminsi y'ibikorwa ku Barundi bakazinduka gukora ibikorwa bitandukanye kuja mu mirima gukuka amase ndetse ibyo guturutsa inka byose bikabamwo kuja gutema ibiti kugira ngo baronke inkwi bashobora gukoresha n'ibindi byinshi kuja gutera amasaka y'umwerera ibyo byose. Rero yari iminsi y'ibikorwa nkuko bakunze kubivuga n'ubu ngo ni iminsi y'ibikorwa. Rero hakacaba uwo munsi w'umwero wa gatanu. Icambere na mbere uwo ufise n'isiguro nini cyane uretse yuko iyo yindi bayita amazina kanaka kugira bati ni ndembero reka tugende twerekeze ku bikorwa hanyuma tubone yuko dutanguye isemo rya mbere itangurira iyo minsi yacu ngo ruhusha rwacu hama tubone ingene ibindi bigenda biragenda. Mugabo umunsi wa gatanu cyane cyane tuhagarara ko aho bawise umunsi w'umwero. None umwero bavuze umwero kuvuze ngo ufise isiguro nyinshi ndumva bashaka kuvuga ko ibintu byinshi umwero bavuze umwero dushobora gutahura iki twebwe nk'abarundi tutabizi. Ego icambere na mbere ijambo umwero gisigura ikintu cera ikintu navuga yuko atakicagira. Barakunze kuvuga ngo intama y'umweru babivuga ku ntama ikiri nto cyane ikivuka yari intama y'umweru nshaka kuvuga ngo no munsi w'umweru bakavuga ngo ni umunsi w'Imana bisigura yuko no munsi wari wera. Ahandi baravuga ngo kiranga kiri umweru kiranga kiri umweru bavuga yuko ari kiranga
waho ntibambaza azira ikintu na kimwe atazira ikintu na kimwe muri make nta kintu na kimwe arera ngendo abandi mpanzo mu bantu binda yera abantu aberanda n'abantu binda yera atacana kimwe canke bijya bita igicumuro kimwagira rero bacavuga ko ari kiranga kirumwe kuko ku munsi wa gatanu uwo munsi w'umwero niho babanda abarundi babandwe ku munsi wa gatanu yabayifashijemo na kiranga kirumwe rero wari umunsi wa nyuma uretse hanyuma kuri ibi bakunze kwita mu rurimi rw'icongereza ngo weekend ni iminsi yaje abazungu bamaze kuza bigishije bya bindi by'ubutumwa bw'Imana n'iki abantu nabo baca bawuhingura mu kirundi bagira bati twebwe ntituma tuja muri izo ndimi bawita umwaramo bacagira ko ari iyo minsi ibiri bumviye ko yuko ari Imana yaruhukiye kurema ahanini ni ibyo ikindi numvise ko kuva kera abantu bari bafise n'umunsi wo gusenga nkuko tuvyumva ariko ngira ngo gusenga n'ivyo bintu yatubwiye ibintu zeye cyo ku bantu mvuze ku bantu bareka tutagusengera kubandwa no gusenga bisa nk'ibisa mugabo byari bitandukanye gato uretse yuko kubandwa byari bifise wari umugigwa wo wari umugigwa uretse yuko baraja mu gitabo niho basengera hambere hajya mu itamo rusengero hambere bahita mu gitabo igitabo gikuru cyari Kiganza cyo gituma bakunze ariho zitwa gatabo muri komine Kiganda niho hari igitabo gikuru aho bambariza kiranga bambariza kiranga kugira ngo bashikire ku Mana rero kuri ico cibitabo canke iki hari abasingira kubandwa rero wari umugirwa waherekezwa n'ivyo byose twita muri ibi byavuba kubatizwa kuko kubandwa ntabandwa bari bose hariho abana ntibemererwa kuja kuraba ingene babandwa kuko bakoresha ibikoresho byinshi bimwe bimwe ugiye urabivuga ubutanguye kurenga kuri kirazira yaho hambere ugasanga hari ibidakoretse canke bidakunze cyane cyane ko ibintu byose bifise amategeko avuga ati kino kintu si cyo kwintu bavuga ahantu hose murakoze cyane kwaka kantu ukeje kugira unyene numvise ndembero twumvise kagoro umunsi wa gatatu abwirwa gute wa gatatu ni kagoro wa kabiri binego wa kane nyabirungu wa gatanu uw'umweru aho basengera cyangwa bakabana Bigura